Hey, what's good family? J'espère que vous allez bien, j'espère que vous passez un bon moment. Moi de ma part, nimeze fresh sana kubera yuko ni ya Friday yo kuryoherwa, ni ya Friday yo kugira vibe imeze neza, ni ya Friday yo kuhanginga out. Uyu munsi ndi kumwe na Ndemeye Bertrand. Mvuze iryo zina ndibaza ko utashobora kumumenya. Mugabo yarasohoye indirimbo zibiri mu mwaka wa 2020 yasohoye indirimbo zibiri mu mwaka wa 2022 ubu turimwo afise song imwe iri on trend nayo si yindi ni Ma. Ndi kumwe na Berry Music. Tunakwenda hivi brother, we go pop hangout. You already know. Cheers my brother, man. Cheers. Ewa. Bikwaye kwa afya yetu. Ewa, yeah, jemeze bien. Sho tunakwenda mukobwa mwiza. Hey, mukobwa jimbo nuri mwiza cyane mami. You make a man sing na na na. Madiani I love you di. Ibyo nkubwira ushaka wobyumva mama. One night, oh, one night, oh, one night, baby. Give me one night, oh, one night, oh, one night, oh, one night. We know, ma. Baby, give me that. Give me that thing, we know, ma. Baby, give me that. Oh, give me that thing, baby. Remember that. We know, ma. Hala 5, brother. Yeah, Vipi msazi? Yeah, na mautamu kabisa. It have been a while, long time tutabonana, long time tudachilina. Yeah. Nyongera gachiya msazi. Durukana kwa muri Siren. Muri Siren Vibe TV mga right now. Ni hangout yo kuryoherwa yo kugira vibe imeze neza. Tuno tuboro brother, urakunda kutunywa canke? Utu turaryosha. Uba yuri kura medita. Yuri kura medita chini. Naje nyene ku sunajua tena. Yeah. Uturiza ubwenge kabisa. Umwaka wa 2022 ndashaka kuvuga neza yuko watanguye neza kuri Berry Music kandi watanguye nawe kuri Berry Music kubera yuko account yawe ya YouTube yarabaye hacked bro. Wowe watanguye music tukubona ndibaza ni was the first time kuba account yawe ibaye hacked. Wavyakiriye gute? Wagiye muri situation meze gute kubera yuko navyo rumenyereye? You know bro, ni kintu kikudziye ko nyene down cool. Bro, ilikuwa job takiriye gute ijya moments? It was hard. Byari ibintu bigumye kuko byari rya mbere. Byari rya mbere binshikiye. Kandi narabyakiriye kubera challenge ya mbere inshikiye. Ariko yari challenge nini rero. Yari inshikiye kubera hajyana nkuko nari ntakaje ubuzima. Party y'ubuzima. Waramenye umuntu yayihakinze? Ari mu Rwanda. Mu Rwanda Gmail yiwe na nimero twarayibonye mugabo sinomenya exactly ko ninde. Kabisa. Haters gonna hate. Rero Imana umuhezagira ahubwo yego yubahwe kubera yanyigishije gusekiriza account yanje. Kabisa. Ubonye biri securize bini fresh to. Yego. Yabaye hacked ugomba sore ma. Bana yego. Bze uri kwa traumatize. Acha ni hatari bro, ni hatari. Hapa matraumatisme ni mengi tubika ngaha. Ya tutabona. Mugabo ni ibintu bitwubaka tu. Uramaze kugira date n'umufana wawe? Umvuze date mvuze ati gusohoka n'umufana wawe akabwira ati umukobwa especially akabwira ati Berry Music genda gufana sana turashobora gusohokera hano na tugachilling. Bado. Uretse gusa ko duhora dusangira bamwe kabisa. Unokutana ni fana lakini uziko imico yiwacu reservation. Bro, ndagutera story imwe mu challenge menshi artiste soit abachapa soit abaririmba surtout abaririmba n'aba DJ mukunda gucamwa urashobora kubona nk'umwana wakunze umukobwa mwiza sana w'umurondikazi wakunze wagiye deep in love nawe mugababwira ati bro sishobora kudate sishobora gusohokana cyangwa sishobora kuja mu rukundo nawe kubera yuko umustar. Sinibaza ko nokunda n'umustar kuko abastar murara amajoro abakobwa bose barabashuhira nanana etc. Yo bora amaze gushikiraga bro ku mwana wakunze wapfiriye. Wapi kweli yarashikira mugabo abantu bahindure mind kweli kwera baramaze kudufata nk'abantu Juni seme aje mugabo abantu ni fresh tu kubera natwe dukora akazi naho kagoye hakabandi rero peut-être ko bafashe hariyo image babonye ku bandi ba artiste peut-être kabisa bacha bafata rero in general ko twese ebana byahaye sorry ko bacha bafata ko twese byahaye yameze nka naka bose yabose n'icyo bose n'icyo urakundana na nje na Berry zagenze gutumyemerere uri sure kuko me ni biri seri
ero mutunu mu logari serie yadraze naka yadraze umukuzi wa naka sure wowe ko atakuvanga kiwazi mugabo nibiranshikira mugabo ndamaze kubibona atari yake mugabo rero bamenye ko natwe turabana avantu kandi ibyo dukora biryohera abo kandi murashaka urukundo na tukona roho turasi umutima abantu mureke kudufata foya respect sana hama hayo jereka magarare ku ma challenge twebwe abafan bacu twama tubabonamwe mugabo tukibaza ata type vraiment sinibaza ko bino bintu babicamwo beri yandika neza sinibaza ko boza umukunzi beri yandika afite imituma ibaze nk'ubunya kuririmbiye mu ijoro kakurimbira kuri telefone yamba sinibaza yuko boza umuntu ba datingana basohokana ibintu nk'ibyo sivyo mugabo beri ushakuwa star ushakuwa star on tuko ari mu upcoming azwi tuzi dukunda tu vibing indirimbo ziwe bro hariyo tubare wawe warahagaritse kuzura jam of course hariyo si byinshi mugabo hari ahantu urumva kera twaja ivini ni ngorane ni matatizo usanga we ugira mu hifoto yagutanze kuri Instagram bagutaginze ni nukuba akazi gusa kabisa kuko twebwe bagura brand donc buriko ubaka ijya brand kugira bazoyigure kweli c'est ça mugabo retse ko ari abartiste bamwe bataratabira ico kintu avuga ati je m'en fous nimba nja gufata bisi ndayifata tu kama ndakwenda hapa ndakwenda tu ça dépend rero na vision na target wowe usanga nyine aririmba kubera ashaka nyine kuririmba gusa atakintu na kimwe abibona atari ashaka kubironka ni juste kwiririmba ibyo tu t'en fous de tout et de rien kabisa ubu ubundi buzima ibyo ubu bigira ni nka kujya mbebasha no guhakarero ka ni nka kujya wowe urabona ko ukoranga ikiganiro cya uri mu journaliste n'ibiki uvuga ati aje ubu journaliste ndabikora nyine kugira for fun like nje kwe ugasanga ukora dufate nko muri bank niko kazi kayo ka minsi yose n'ibiki na karoro ndagwa hama rero ugaca usanga donc journalisme uyikora uronsa kanya kari free for fun kwiryohera rero urumva nibyo bro nagejeje kuraba biography yawe apana kuri Instagram yawe mugabo nagejeje ku gushira byose hamwe en general nyati Berry Music n'umuntu ameze ukuntu nasanze Berry Music strategy akoresha mu gusora indirimbo uko imyaka igenda nijya nyene nahindura aracari muri style yenge nashatse kuvuga ati 2020 turi tupa ngoma mbili waduhaye Melana duha na Angelina turaja muri 2020 yo duha songs zibiri waduhaye Tonight duha na Helena you know uyu mwaka naho uduha indirimbo ya mbere twavuga yuko yatanguje umwaka kuri Berry Music you know kino kintu ni waba wagipanze uko nyene canke ni coincidence bayashitse canke biba bimeze gute hari coincidence nta munaho uko twebwe turapanga Imana nayo igapanga ibindi byayo cyamaka kuko je ndashobora kuba mfise n'imipango nk'igihumbi byanditse nk'ipapuro nka 20 ariko ugasanga nkoze kimwe gusa kubera umva Imana yavuze ati uwo mwaka ni kimoya tu nta kindi urumva ugasanga byapanzwe uko rero je nibaza ko haba hariho gusa ikibazo sometimes duhura nabyo cyane uburyo sometimes simisi yose kuko tuba dushaka gukora ibintu biri big kugira natwe dushobore kujya kure ariko uburyo urabizi ko ingari problem yapa kwe ngari so dukora uko dushoboye but uyu mwaka je nifuza gukora ibintu byinshi back to back back to back bro awutaki bro nishoboje kuko nama collaboration narayakoze asigaye kwasohoka gusa baramaze kubwira ko ugaraga Berry baramaze kubwira yuko Berry wa kera si Berry ubu yarahindutse asigaye yigira umustar asigaye avyimba asigaye giriki asigaye ndamwandikira akanyisho tevye sema kuishura ukanyandikira utevye like kunyandikira nka kwishura tevye hari gihe bivana nibihe umuntu abarimo nawe petese bihura bigushikira bivana n'umwanya ni moment period usanga aba busy rero urumva foko bamenya akazi umuntu aba arimo ariko just nigeze mpinduka ni juste gusa hari abahubwo bahora bihenda
mpora ndavyumva akote bahora bihenda ngo urumva ngo aragara ngo umva jewe hindutse sisa umugabo banzi kera n'abanzi ubu ndi wawundi kubera jewe ndi umuntu mvugaga make urashobora kumbona meze gutya kabosi sa fresh aca nguma gutya ni meditira utwiwanje rero ca bibaza rero nakugaye kumbe nagaye nuko nyene wemereye cyangwa tusanda avumbutse uzatangiye gutera rero umuntu rero adafise irya chance yo kuba karibu yawe hafi yawe acavuye ati wapi byaragara kubera iki mwahuye rimwe bitetse nturanamuzi mugabo ndagerageza exactly yumvise umuntu akubwiye ati bere yarakwamye blaza na tena mistari yaraheze nakicandika nka Angelina nakicandika na Elena ukumva abantu bavuga ati yana beri swat ni niveau côté économique akanoti sikira kuja muri studio bimeze gute uvyakira gute je ndamaze gucana henshi ico kintu bakivuga beri yarakwamye surtout ko kajambo uri petasha kwa amazing abanaka bagushize muri yo kategori yabo abantu bakwamye beri munayicukuri yaje uvyakira gute ni challenge muzingine kubera cyumva ko hari abantu bakinyotewe ibintu kanaka rero ni bimwe navuga wo rapanga imana nayo igapanga ibindi byayo je ndashobora gupanga ko nshaka gusohora indirimbo 10 imana yavuga ati wapi bifise igituma si je ndabikora ya ndabishoboye sana ninge bapiga nyimbo every week kuko kuzandika narazanditse nyinshi ufite indirimbo soti ziri muri studio nivyo yes nivyo nagira nshike uretse ko ndabizi cheers bas hala five ndakese umva bro rero abavuga uko usanga ari wa undi nyene abashaka ube mo active sana foko babanza kwanza kuraba eske igihugu twifashe gute twebwe abariribi kuko uko babibona hanze siko biri ngaha sesa rero twebwe tugenda buke bivanye n'ukuntu sugukwama bambie kama uja kwama bado ningari na kazi nyingi sana ngari na akili ya kuandika kuko ubavuze uko je ndirimbo nari bwaririmba ya business atarima bo sinzi ko umaze kubyumva ndirimbo sohora itaba yanditse ku murongo ibintu bya bien ko mba nayitonde mba nafasha kanya nze kumwe mu bro wawe ryari arambwira ati be ugegeje kumva ma ukuntu imeze mu bro witwa Fire Flame arambwira ati ugegeje kumva ukuntu ma imeze beat yayo na amacenga yani meka fresh kama international song romf shout out kuri ico kintu kabisa ebana merci sana kubera nashatse juste kwerekana ko shoboye kuririmba ibintu byinshi hariho n'ibindi nzobereka byinshi n'amapiano twarayumvise mu expector rero hari abantu nyene bavuga ati urumva ufite rero abantu nibyo nakubwiye dushobora gukwiza needs z'abantu bose n'indirimbo za Chris Brown zirafise man like make emze meshi yatari abantu rero nuko nyene just have to continue reka duhere kuri Melana sindo imeanza uravye views zayo ziguma numbers na panda viral ugiye kuri Angelina numbers na panda viral urumva mugabo tuyageje kuza muri ma hamwe na Elena kama vile pamekwama nko kumengo harabuza akantu gerageje kumva power play mu quartier tubamwo canke mu ma boîte dusohokiramo si sana nka Angelina na Melana wibaza ko gidatuma abantu bavuga ati ure brother shakwama aho rero power play kubiki wayi tuburamo kandi tumva ari umuziki umeze neza arumva rero ikibazo sigwanje ikizo kibaza bakijejwe urabazi bo abatanga power play urabazi kibazo ntikica kiziwanje ndagukunda cyane na body yako tamka masali uri mwiza cyane ariko niyagira umuntu azokoresha indirimbo ziritwara iritwara uko biri kose kubera ariyo n'abayigize soneri iyo ndirimbo benshi je ntanamenya rero naho duhura bati iyo ni soneri wowe ukibaza ngo ntiyavu ofete sinzi ko kuva 2021 rukuntu tempete yahindutse kubera kuya kuntu babace bugara amashobo hari ibintu byinshi bablotse bituma imiziki yose umengo ari ahantu yiyugarira urayisohora bagashwa ava mugabo gashanga ubwo gasanga
nuko si kimwe na 2020 byari bishushe clubs club bangers 2020 byarakwamye barabiblotse byose ahantu abantu bafite bumviriza imiziki uraronka kanotsi kavuye mu muziki Gaberi without shows bini karaba kanini ariko ndakaronka kimya tunajua the legendary Big Farious yaravuze yuko ubonye umuziki uzogera ku indi step imeze neza kwera yuko abartiste bose baba upcoming basigaye bazi amakona umuziki utangamwe amahera shatse kuvuga boom play audio mark n'izindi Zawugiyemo gute uvuga ati hacha sasa na minda ndaza umuziki wanje yaratugoye kuraba kuri YouTube ofete bijya ni strategy nagize gusa kugira nko kumenyereza abakunzi bacu kama zile platform zihari abari muri diaspora also foko none wirugura streaming Wizkid ruga sijui nani kubera iki twebwe utado streaminga turonke bwa buryo ureke kwidoga ngo twakwamye c'est ça le problème foko badu streaminga tukaronka bwa buryo pana kuvuga ngo twakwamye mutazi gituma. One of my best song nkunda kuri Berry Music ni indirimbo yitwa Angelina Blaze ijya ngoma vraiment narumvise history yayo ndumva ukuntu Angelina yaje ndumva yuko ari mwibarabara just urumva umuntu Angelina rumva karangoze ko mimi nataka basi tu vibe tufurahi na Angelina tufanye mimi kwanzie mimi kwanzie nisaidie man. Let me take you to Makota. When I get the way I really know. You are my coach. Zemere naundi numva ngomba. Oya naundi nimeshaka. Baby you bring me more fire. Oya naundi nimeshaka. Baby tena ukinika tutanyumiza. Kana kama mamiza wiwachu. Lada. Ngundira shenge mujani wachu. Yo mwana mwiza kubali basi ubyemere ni wewe nkunda naundi shaka ayo Angelina and bro ile ngoma imeandikwa fresh ijya ndirimbo navuga ko nka blessings yanyuguriye imiryango myinshi hari niteze kabisa yiko fresh sana mugabo amakuru mfise kuri indirimbo yawe shasha nuko si project ya Berry Music project ni umwe mu producteur yabwiye Berry Music wengushimwe amajwi yawe uririmbe tu muga project ni gwanje amakuru niyo ga Berry niyo bon hari ukuntu wa producer akora beat bivanye na inspiration yagize agakora beat kazi kaguma rero aho igihe bari kayumviriza avuga ati nakana nakabo fitting rero uje ubwa mbere n'ubonyene c'est ça rero je nari niviriye ku radio kuri RFM Peter pale ati ahubwo rero ndafisa akantu umviriza kwa ikintu woshiramo agasikia ke beat wa iyi ni exclusively fast nayo maze kumenga kubivuga rimwe ku radio kabisa ngomika kuwa virus ikaenda tu ni blessings I think ni blessings target ya ndirimbo ndazikora ifise washaka indirimbo gushikana mu bindi bihugu twarabonye kuri nashaka yindi sound y'abandi bantu kubera nshaka kwatenya sorte z'abantu benshi kabisa babandi bavuga warakwanye ndacabafise ku mutima hariho nabandi rero babugurutse amaso kuri baca bakuja gukurikirana n'izindi try me dusohoke ryari ko twabonye cover yayo bice birahinduka nzo kuvuga amatariki navyo nyene muga nizo kurikira nizo kurikira shesha sure mina fry bro ura fry ariko bro trust me aka back to back vraiment karahari zindi zose zimwe nabika batarumva out iyo umuntu akubajije ati Berry Music life yahindutse gute umwishura gute Gabe life yahindutse guko life ya Bertrand na Berry Music biratandukanye Bertrand n'umuntu yari umuntu nyene sanzwe akora ibintu byose bivaye n'ukuntu yari Bertrand nyene umunyeshure wo muhira n'ibiki ariko uretse Bertrand wo muhira akacazamwe Berry Music hari yindi je nibaza ko ningine esprit ndo gisina semaga nindi esprit ibivutse
kabisa kuko ibivutse novuga gute havutse ubundi muntu avuye muri wewe kabisa rero urumva ari igihe usanga atakorohereje ibintu cyane. Mama wawe ari proud yawe? Yes cyane. Wibaza yuko mutama wacu ahari tubana tumusengera iyo abagihari Berry Music akwageze kuri step imeze gutega Berry? Nivyo ibintu bamwe bifuza gukorera papa wawe mugabo right now ko yatagihari ni byinshi akahoke kaguma kakuzamo tu ni byinshi nikaza kubera ni migambi y'Imana yose ariko nzobikorera mutamakazi ni yabaye nimba atari bana neza plan orofite mutama wawe baby wari wifuza ko kubona Berry ageze kuri step ya plan ya mbere yari kumuhindurira umudugu ya hafi ibindi nabyo urumva byari kugenda buke mugabo modoka ari first project yao ambadilishe blaza cheers. Mimi nimefurahi kuchill na wewe, mimi nimefurahi kuwa na vibe nzuri tukuchinze muri hangouts na wewe mugabo nitwogenda uko nyene kuwa na time kila rashinga sivyo? Tunamalizia na vibe ya aje kaka baba? Tumalizie vibe gani? Meditation. Wewe sio rumu. Tumalizie chef wa kumedite. Tumalizie vibe gani? Mimi favorite song yawe ufise ukunda sana. Bishitse no muri dusho kumuririmba. Tiwanje canke tiwawe. We your favorite song muri ziga dusho ufise? Right now sindirimbo zita set. Zitano plutôt. Muri zimaze gusohoka. Evanda. Elena ni favorite yako? Twende basi papa. Twende basi futura entre. Fanya. Okay. Umva mukwano gwange, let me be your man cause I really want you. Shika na roho yangu, nakupa ubebe mimi wako. Baby come you the one I want. Mama we. Ni wewe na undi ngomba. Elena, tunde umuone mami Elena. Elena, umuone na daddy Elena. Elena, umuone mami Elena. Elena, umuone na daddy Elena. Ijoro no murango, you live in my mind. Cause you know you are mwah. And I love you mama, singing Elena. Hageni numva ko ari jewe rero. Kabisa, gira icyo by'abafan bawe, gira icyo by'abantu bakurikirana, maybe urafise akantu kari ku mutima you wanna share with them. Umwanya ni gwawe Blaz, ndibaze ko na next time ndakurondeye muri hangouts itaripa time. Of course bro. By the way ndakunda emission yawe. Zakweli? Kutari bigero bimbira, so creative ibintu birakenewe. Akenewe nk'abantu nka 10 bagira ide. Bazoza bariko baratse ndiko ndababona. Pole. So my people, shaka kwanza kubashimira abanguye inyuma mu bihe byari bigoye, bihe byahise, you know, abatavuze ngo nakwamye, you know. Ariko nababivuze bose ndabakunda. Imana bahezagire mu bandanye munshigikira kujya nyene. Ebana indirimbo zanyu ziriho. Zanditse mukunda kabisa. Full stock irozo. Kuko nizo mfite nyinshi. Za market sinzi kubiririmba cyane kabisa. So by the way baje kurabama already kuri YouTube. Yego bakomeze badushigikira. Haman na leta vraiment yangariye. Nukuri tubabarire kabisa. Broken famous. Bo cyabimvira nk'abantu baririmba amakaraoke babayeho gute. Bon tene baza ko message shobora gushikira kabisa. Abavyeyi bacu badutwara. Eba vraiment mudutezurire kabisa. Mufume mushiraho amategeko kumwe mutima yawe bivuga ati ana muri show bimeze uku n'amasaha ariko Evan
tupate ugali na sisi kabisa. Yari Berry Music, turi kumwe muri Hangout. Yari Berry Music, twabwize ibihe bimeze neza naho tutamaranye umwanya munini ya mugabo, ndibaze ko na next time tumuhamagaye adushobora gutwita mu kiganiro cya Hangout. Ni ka Boss for real, mwa muri kumwe misi yose vendredi kuva 16h. New Hangout tuyidropinga kuri account ya YouTube za Jimbere Magazine. Merci kuri wa subscribe kuri account yacu. Tugende tutarishe muziki. Oya je vais payer, ndaza kuri ya bro. Ntaripa vie, nasi nagwamagaje. Ndegane sinajua tena kabisa. Merci kuri umaze gukora subscribe kuri account yacu ya YouTube. Ndagusabe kandi uje gufollowinga ka Boss for real kuma platform yose akoresha, Instagram, usha kuri Twitter, Snapchat hamwe n'ahandi. Nongeye ndakwibutsa yuko t-shirt za Hangout ziri available. Berry Music aramaze kunshorera, wowe urindira kugira ishore kuza kunshorera. Dushimire Kazyuska turiko Kazyuska aho mwirongera tuje tumeze neza muganaterama uri kumwe n'umuntu ukunda cyangwa uri kumwe n'abajama bawe, ibintu bikagenda neza brother. Mukuya turangize fresh cyo turaba hariya mwana turabyariye cyo tugira pop Hangout. Yeah man, you already know. Respect my brother. Asante sana. Ubawe cyane.